guhera niki amafaranga tuvyite ubutunzi muri make sivyo tuvyite ubutunzi kuko na madeni sivyo ni ibintu byinshi cyane bivuye kuki byose hamwe byose bishize hamwe bica bija mu by'ubutunzi guherana iby'ubutunzi hariho n'imigwi tuvuge usanze nk'abantu bariko barashamirana ni nk'imigwi ibiri tuvuge nk'ubu udasanze ujya mu hanyuma natwe turi umugwi umwe turiko turatembera hanyuma tugaca dusanga bajya bagashamirana n'abandi nibaza rero iyo mvu yo gushamirana yuko aba ari amatate ahavyutse aho hantu cyangwa nk'abantu baba bashwanye nk'ubu ari umubanyi ugasanga muguma mushwana buri mwanya naho nyene urumva ariko ari amatate batanguye gushamirana kuvugana abantu babiri baba bagiraniye ibibazo haba hari ico badahurizako amagatuma haba impari hagati yabo ngo abakenyezi bategerezwa kugira uruhara ntangere mu gufasha gutatura amatati ari mu ngo mbere n'ahandi bidaciye mu ngimba. Ibi rero bikaba bimwe mu bishyikirizwa na Kaneza Divine ajejwe ibikorwa byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, aho hakaba rero ari mu ishyirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kurwanira imibereho myiza n'iterambere. Ibi rero akaba abivuze mu gihe abakenyezi batari bake mbere n'abashingantahe bariko biga ivyigwa bijanye n'ingene bashobora gutatura amatati mu miryango badakoresheje ingimba. Ibi rero bakaba bariko babikorera mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda. Nitwa Divine Kaneza, hama nkabasanzwe njejwe ibikorwa byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu ishirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Ego mufise abantu hano muri ko mwigisha, mbega muri ko mubigisha ibijanye n'iki? Abantu dufise asanzwe ari abakenyezi b'imboneza hamwe n'abakuru b'imitumba, hama tukaba turiko turabigisha ku buhinga bwo gutatura amatati bidaciye mu nguvu hamwe no guhuza imigwi iba yashamiranye mu kibano mu ntumbero yo kurwanya ya mabi akorerwa umukenyezi no guharanira agateka k'umukenyezi. Abantu iyo badatahuye amatati yuko ari ikintu gisanzwe kibaho nka bakundi mu Kirundi bavuga ngo hari abantu hama uruntu baca bagifata nko kumengana ikintu kigoye gusa, ariko amatati iyo ashoboye gutunganwa neza si mabi ahubwo aravamo ikintu ciza. Ico nico tubatahuza ubwa mbere, hama ubwa kabiri turabigisha nk'abakenyezi b'imboneza ingene bashobora kuba boba abahuza beza, bashobora ubuhinga bokoresha kugira ngo bashobore kuba bohuza boba abahuza beza hama bagatatura ayo matati, kuko asanzwe ari imboneza, asanzwe ari abarongozi, ni ibintu bama bahura navyo mu bikorwa vyabo vya misi yose. None muraba hava tuvuga tuti uko bari bameze kare, ibyo by'amatati ntibyahora bibashikira, ntibohora kumbure ntibahora babitatura, harakarusho mubona bihava bigira tugiranije nuko bari bamaze iminsi bameze bataragira izi nyigisho? Ego izi nyigisho aba ari ukubakaburira ubwenge no kubongerereza ubumenyi. Hariho ibyo bashobora kuba bari bazi, ariko icifuzo nuko tubakaburira ubwenge tukabongerereza ubumenyi kugira ngo barushirizeho basubiririzeho neza gutunganiriza babimboneza, abakenyezi b'imboneza bashobora gutunganiriza abakenyezi bahohotewe ku mutumba hamwe n'abakuru b'imitumba beza bashobora kuba botunganiriza abakenyezi bahohotewe. Rero turiteze yuko nyuma ya zino nyigisho batazotaha uko baje, ahubwo bazovaho batoye ubundi buhinga bushasha bw'ingene boshobora gutunganiriza abo bantu ku mitumba.
Bamwe mu bakenyezi n'abashingantahe bariko bakurikira ibi vyigwa bakavuga ko bibafitiye akamaro kuko ngo bagiye kumenya neza ingene bagiye gufasha mu gutatura amatati mu mihana iwabo mbere no ku mitumba. Jewe nitwa Ntahobari Gabriel, umukuru w'umutumba wa Manege, kandi ndabikoze igihe kitari gito. Niko nkoze menyereye cyane. Ego muriko mwiga mukurikirana ibi vyigwa ubonye vyakiriye gute? Ibi vyigwa uko navyakiriye, navyakiriye neza cyane kuko twebwe twarakoreshejwe amaseminari menshi, ariko seminari yo kutatura amatati bidaciye mu nguvu ntabwo bari bakabwigera bayidukoresha. Je nagiriwe amahirwe rero kuko nasanzwe n'umukuru w'umutumba, nagerageza gutatura, ariko ubu nza kuva hano hari ikindi kiyongereyeko, menye ubuhinga nshobora guca mu buryo bwo gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Nizeye ko ndahakura ubumenyi ntari nsanzwe mfise, kubwo nari mfise ndonka ikiyongerako, ndongerereza ubumenyi. Ego ugereranije rero n'ivyigwa wahora ukora ubona yuko ubu uye vyiyongereye. None aba bariko bakoresha ibi vyigwa hari ikindi wobasaba ubona borenza ko ku byo bariko bakora? Manya kuri jewe ibi vyigwa bariko barabiduha, jewe nitegereje nkaraba ahubwo bobandanya kugira ngo dushobore kwiga dutahure, kuko umuntu yiza agatahura aja gukora ivyo yamenye kandi akabikora nkuko bitegerezwa nyene. Ifuza yuko bobandanya kutwigisha kugira ngo dutahure. Mwagiriwe amahirwe yo kuronka izi nyigisho ku bandi bantu nabo batagiriwe ayo mahirwe, nta kantu muzobazazurirako? Abantu tuvuge nk'akarorero, twe dukorana n'abandi batware ku mutumba, nk'igihe dukora turi batanu ku mutumba, nk'igihe twaba turiko turatatura amatati, ndashobora kubereka ingene inzira ducamwo bivanye nuko navyigishijwe. Ndashobora kubibereka urumva no bandiko ndabavungurira kuco nahawe. Jewe nitwa Sayimana Janine, abandi mboneza yo ku mutumba wa Munyika. Ego Janine, usanzwe uri mboneza yo ku mutumba w'iwanyu. Muri ibi vyigwa ubona ugiye kubyigisha gute aho mugiye kugenda mu kibano, mu babanyi, mu bagenzi, mbere ni mu rugo rw'iwanyu? Nukuri izi nyigisho zaduhaye inyigisho nyiza, kubera ko mu kibano iwacu ibintu by'amatati byakunda cyane by'abagore n'abagabo, ariko ubu tugiye kwigisha n'abandi bakenyezi batarose ububasha bwo gushika hano. Ubwo ntimuzohava muca mwigisha abakenyezi kugarariza abagabo babo? Oya, nukuri. None ku bwanyu mwebwe mumva mukuyemo iki? Nakuyemo ibintu byinshi cyane. Nka jewe nukuri ntabwo nahora ngenda mu nyigisho, ariko byampaye kuronka ububasha n'inkomezi kugira ngo ndonke izi nyigisho nanje. Nukuri byanezereze cyane, n'aba bantu batwigisha nukuri bazobandanya zino nyigisho, na jewe nahakuye ubumenyi bwinshi. None ko mbona hanini ari abakenyezi, abagabo bakaba ari bake, ku bwanyu ntubona ko haragahaze? Oya, n'abagabo barimo bakenya, ariko natwebwe twahakuye inyigisho kubera ko natwebwe turazigisha abagabo, tukabereka ukuntu twari tumenyereye baduhohotera, ariko tukaba twarose inyigisho natwe. Icyo gihe narya ko mukunda kuvuga ko abagabo ari bo bakunda gutera amatati, naho atawuca yemera ko ari byo, ntimubona ko bari kuba ari benshi baza muri izi nyigisho? Oya, byasaba yuko natwebwe abagabo bacu bazumva, twese tukazimenya twubakanye. None nk'amatati ari hagati y'abagabo uri umukenyezi uzobyifatamwo gute? Tuzobishobora tukigishanya twese. Jewe nitwa Ndimurukundo Francine, nkaba ndi mboneza yo muri Munyika ya mbere. Yego Francine, uri mboneza ku mutumba usanzwe ubako. Ibi vyigwa ahanini muri ko mwiga musanze byari bishingiye kuki? Byari bishingiye ku matati akorerwa mu bisagara. None iwanyu hariho amatati ahora yibonekeza? Ego, amatati azaba kenshi nko ku bagore n'abagabo, nko mu by'intwaro ugasanga abakenyezi turiko turahohoterwa cyane,
nk'aho bariko baraca imanza ugasanga abakenyezi ntibabahamagaye ngo bumvirize ayo matati ingene biriko biragenda ku mutumba. Twebwe rero nka twebwe ko Imana iduhaye tukaba imboneza zo ku mutumba, n'amahirwe cyane twagiriwe. Ubu nta matata azosubira kuba ku mutumba twebwe tudahari, kandi nuku kwitoza murabona ko twimirije amatora, tugiye guhimiriza n'abakenyezi kugira nabo bitoze tuje mu nzego n'umukenyezi nawe agira ijambo. Iryo jambo nyene musaba ntimuzohava musanga mugiye kurengera agateka k'abagabo nabo? Oya, ntituzorengera agateka k'abagabo kuko tuzoza dukorana n'abagabo nyene, ico umukenyezi ashoboye n'umugabo bagishoboye. Tera kamo rero abandi bakenyezi kumbure mu kugira uruhara rwo gutatura amatati, ubatera kamo kandi utubwire n'icyo ugiye kubigisha cyane cyane icyo bofatirako gikuru mubona bofatirako kugira ngo bashobore gutatura amatati mu mihana iwabo. Twebwe tugiye gufatikanya n'intwaro kuko ntaco wokora udafadikanije n'intwaro. Tuzogira amanama menshi n'abajejwe intwaro, hanyuma tuje hamwe twigishe ingene umukenyezi nawe yogira ijambo kandi n'ingene yoja mu matora akitoza nawe ubwiwe. Tera kamo rero abandi bakenyezi bakangurire kuharanira gutatura amatati mu ngo. Ego tuzobikora cyane biciye mu gutatura amatati mu batase, turazi ko tuzoba hafi yabo. Ubona ushobora kuzigisha abantu bangana gute ku mutumba muri ibi byo gutatura amatati? Uravye abantu bari ku mutumba uzoshobora kubigisha bose? Mu kubigisha bose uko bizogenda nakubwiye ko tuzokorana n'intwaro, duhengera harya bakoranije amanama, natwe duca tubabwira ati turafise ijambo natwe abakenyezi dushaka gushikiriza ku mutumba, tugaca natwe baduha ijambo, hanyuma wa mukenyezi ari aho hantu mw'iyo nama nawe acagira icyo ahakuye, duca tubivugira mw'iyo nama nyene. Rero icyo tugerageza kubaha ubumenyi bwose bukenewe ushobora kuzobafasha muri ako kazi kanyu ka misi yose. Hama kandi ikintu twiteze nyuma ya bino ruganda, twiteze yuko mwese atanumwe avuyemo, uko muri 25 mwese muzova ngaha mwatahuye icarico amatati, hama mukava ngaha kandi mushobora kuba mwotatura amatati bidashiye mu nguvu, hama mugashobora kuba mwomenya ingene mushobora kuba mwohuza, hama kandi mukava ngaha kuko ubumenyi biratandukanye n'ivyo umuntu ashira mu ngiro, sivyo?